ariko hari akantu gakunda kuza ugasanga bakora kugira ngo umutima yagusize yakugize gute ziya comment uzumva gute uzakira gute ubwiti ciwawe birangyohera gose kuko jewe mutima adahari nta nguvu nogira iyi periode mutima ariko aracamo narayiciyemo kandi ndamwifuriza kubandanya kuri uwo murindi narigeze kuba ndi mutima wo muri 2014 2015 kigingi ni ibintu vyiza cyane yego ndamwifuriza kubandanya kabisa abandanya atera imbere n'abandi bose n'abandi ejo bazoza sinifuza yuko wowe wundi aje akabria na mutima bandanye twese tubandanye ko ni style twebwe biratandukanye cyane n'imiziki nibaza yuko ari naco gituma ahubwo twebwe atabibazo bikunze kuba nuko umuntu wese agira style yiwe urumva je rero ndafise abantu tugenda tujana kuko na jewe ndafise umudamu ndafise umwana tugenda dukura gutyo haya rero na mutima arafise generation yiwe bariko barakurana n'undi mwana ejo azoza urumva sini kompara nawe kuko afise parcours yiwe nziza ariko arayicamo kandi ni vyiza cyane. Yes bakunzi ba Open Mic mari Miss Patrick turi kumwe n'umukomedie Kigingi ndakuramukije amahoro cyane abantu barashaka kumenya ibikorwa byawe byo muri uno mwaka bimeze gute muri rusange ibikorwa byanje muri uno mwaka birabandanye ko byaratanguye après mpejeje iteramo nayimazemo iminsi muri Europe ubu ndiko ndakora ndiko ndategura ibiteramo murazi igiteramo nyamukuru kinini cyo mu kwezi k'umunani ego amadate tuzogenda tuyababwira hanyuma n'ibindi bikorwa umuntu asanzwe akora bivanye n'akazi umuntu aba ariko arirukanga umwanya wose ariko arakora nibaza yuko twabitanguye kubera nari mvuye mu karere mu Rwanda nkabona yuko bafise igiteramo gikomeye ndavuga nti reka rero mve muri ubwo bubare nkore igiteramo gishobora guhuza abantu benshi kandi tukakimenyekanisha n'ahandi ikaba platform nziza ku bandi ba artiste bose bariko barakura bariko bararuka baronke ahantu bashobora kuvugira kumenyekanira babona abantu benshi public nini ya cyane rero vyagiye biraba vyiza n'ubu yakaba ari ni muri iyo ntumbero nyene kugira Kigingi Sama ikure dufise imigambi yuko uyu mwaka dushiramwo abandi ba artiste kujya natwe badutumira ahandi natwe tugatumira abavuye ahandi kugira nabo bagende batwaye ishusho y'u Burundi kandi cyane cyane twongera dushiramwo n'abandi ba artiste muziko turi no mu mugambi wa Pasak tuko turegeranya impano zikomeye cyane kandi twabonye yuko zirahari nabo nyene rero bazoronka kanya abamaze kumenyekana ni vyiza urabona bariko barakora n'ibiteramo vyabo ariko n'abandi bakiriko bararuka nabo nyene baje habona ahantu hagutse abantu babamenye hama impano zabo babandanye bazikomeza. Kigingi yari serie abameze gute bameze nk'uko nyene meze bameze uko nyene ndaganiriza abantu nyene meze gutya ndi serieux nuko hari abantu bibatwenze binabatwenze yego hanyuma ndafata sinibaza ko ari mfata kanya donature jewe ndafise umwanya wo kuryoherwa n'abagenzi n'umwanya bandiko ndiyumvira kandi sanzura umuvyeyi saze ndumuvyeyi yego félicitations merci beaucoup umva raba bibona avuga ati Kigingi yagize dote Kigingi agiye kugira mariage Kigingi agiye kugira gute bakabona ubuserebwa Kigingi burihe why ashobora kwambara nk'abadamu kandi afise umudamu muri comedy ziye challenge uzakira gute mu kibano canke uko usanzuri nibaza yuko imyaka simike ndabikora abantu baratanguye kubona yuko arakazi ivyo byaba mu ntango hari n'abantu bambarira ati je n'ukuri nzosura kwicarana nawe itwara duteje urubwayo urambara isutiye yego sutiye ikanzu ariko ivyo nibaza ko ari ibintu bisanzwe cyane kuko ubuye isi igenda iri ku murindi muremure abarundi ntibaraba ivyo ngaha gusa barabona ko no hanze babikora nibaza ubuye nta ngorane nta kibazo dufise vraiment je ndakora kandi nkashima yuko n'abantu ivyo nkora babishima nico gikuru. Comedy dufasha iki mu gihugu comedy
d'abord comedy nibaza yuko uretse yuko iruhura abantu ni therapy ariko en même temps harimo na message kujya baririmbyi baririmba hanyuma muririmbyi arashobora kudesida ati ngire sora indirimbo ata message irimo tumaze iminsi tubibona ariko cancana message mu bute ata message irimo no kuvuga ugasanga avuga ati ngire sora indirimbo yo gutamba ego burorero burahari abantu ugasanga bariko basubiramwe ijambo rimwe hari indirimbo nyinshi kandi ukabona ziraharawe kubera abantu bakunze umudiho hanyuma n'ahandi avuga ati ngire sora indirimbo y'umuntu yitavye Imana kuyimutura irahumuriza babuze ngire sora indirimbo yo guhoza bagize ibyago ngire sora indirimbo y'urukundo na comedy rero nuko nyene hariho joke ishobora kukuzamwo kuvuga ati iye iraza gutusha abantu bamwe bamwe baraza kumva bamwe peut-être bisanzwe ko baye offensé mais quelque part iyo biyumvise barumva message barabona hanyuma n'izindi usanga ari kuvuga nyene ibintu byo ngaho bigatwenza abantu satisfait yuko hagiye mu message specifique ikomeye oya kuteri blague ibintu bishika umuntu agatwenga atadeba ibikenewe umuntu ugasukigana ibintu kungene bimeze naho nyine umuntu akibona akavuga ati hajya je ni jewe vraiment yaravuze hajya ni voilà ukibano c'abantu mu kibano nta musi birashika ugiye kuri concert mu giteramo ukavuga ikintu hakaza umuntu akavuga ati wambuze ikigingi si vyiza bon ivyo vyama vyabaye bon kandi nibaza yuko abantu barazi jewe yuko nta numwe mavuze kugira ndamusesera gatabi canke ndamucafuze nibaza ko abantu baratahura yuko nakazi ni ivyo vyari vya kera abantu yego ivyo biramaze gushika abantu bamwe kubera mu myaka 11 ntivyobura ugasanga haro nk'umuntu yibaje ngo namuvuze nabi canke namuvugiye ibintu ariko quelque part urumva twebwe niko kazi tujeje no kuvuga ivyo abandi batavuga no kuvuga ivyo abandi batinya kuvuga yego ukabishira muri blague ukabishiramwo blague ntudume ku rutoki ntiwagiriza umuntu ego umwaka wa mbere ugitangura comedy ntwari uzi karakazi ntwari uzi kari umuguzi wabandanya ukacura buno munsi kigingi kagafoto ka kera kagafoto kuno munsi ego ni kuva mu cameraman ni intambwe idasanzwe ego sinari ndabizi yuko bizombera umwuga ariko nubu ndacari ku rugendo kuko hari byinshi narashikako hari byinshi nifuza gushikako hari ivyo ngomba kwemeza abantu ko hari urugeza abantu batugezako bakabona umengo ni ivyo bigarukire ngaho ariko tuvuza yuko tugera ku yindi ntambwe tukabandanya dukura mu kazi tukabandanya dukura mu buzima kuko ako kazi kadutuma tubaho tugabeshaho imiryango yacu rero urugezo ni sinzi kungene no bivuga écart nini différence sinzi ni nini gose uravye umuntu kera ukaraba n'ubu ivyumviro birakura bivanye n'abantu muganira bivanye n'abantu muhura ni ikintu kinini cyane nshimira Imana gose ni intambwe ndende ariko ntibirahera wosaba iki kuri leta mu vya comedy yaba sponsor batugiye igiteramo canke abandi bakiri bato bashaka kuduga leta yofasha iki wesaba iki leta ndayisaba ibyo abandi bose bamwe bayisaba nuko yo kubahiriza mu artiste muri rusangi hanyuma gashobora gushiraho amategeko adufasha ayo mategeko nayo nkuko tubibona mu bindi bihugu bigafasha amashira hamwe kutwizera kuduha uburyo kuko nta mu artiste atagira uburyo biragoye ko akora neza ivyo navyo ni n'amategeko leta ishiraho akorohereza ayo mashira hamwe ati ko nakorohereje nawe genda ufashe muri domaine artistique nico ndayisaba droit d'auteur loi sur le sponsoring kugira natwe dukora ibikorwa biduhe uburyo dushobore kubaho neza dukore twisanzuye mu mwuga wacu nta munsi birashika wateguye ikintu uza kuvuga imbere y'abantu bigahinduka bivanye n'abusanzeho niko vyama niko bimeze vyashitse ryari vyama vyabaye sinovuga kangahe turategura ugategura black 10 joke 10 ugakora zitatu izindi 15 zikaza zivuye ngaho bivanye n'abantu wabonye bivanye jewe ama joke yanje ndakora rufite ko mbana n'abantu nabanye n'abantu kuva kera naciye mu mihari naciye mu bintu byinshi
so urumva urashobora kubona umuntu haciye imyaka 10 utari bwabone akakwibutsa ivyo bintu haciye 10 ans ugakubita blague urumva kenshi ni ya improvisation ni byama byabaye biraba mu mariage biraba mu mafete ntumigwa mu mashira hamwe biraba jewe ndi umuntu avuga ibintu mbonye n'umuntu ego umugore wawe kumutereta canke kumudiraga umunsi wa mbere asanzwe azi yuko uri umukomedi byarakoroheye byaranyoroheye ego cyangwa ni black oya byaranyoroheye kuko hajya nubwo dukunda kubicokoza ngo batubona biravana no kungene waje kandi hajya umuntu wese arabona ati uyu muntu ari sérieux byaranyoroheye nubwo sinorohewe kuko muri sanse ntiyanyarutse kwemera nshatse kuvuga ariko muri iyo sanse yuko yohava yibaza ko ndiko ndajokinga oya yarabonye ko biri sérieux ego hanyuma ego bigenda neza ni yahe vision ugifise n'uno munsi utarashikako ku nyota yawe vision yiwanje ndashaka yuko aba artiste ba humoriste mu Burundi tuduze idarapo davantage uko nagenda bivuga bivanye nuko usanga quelque part turugaranye kubera ururimi ifuza gushika rero ku yindi level ukina mu mapeyi anglophone biri mu ndoto yanje ikomeye cyane kandi ngomba guzoshika kandi amaze kubona uburoro bwinshi bw'ababishitseko turi ntaco tudakora diga icongereza combien ego igifaransa coco bikabandanya nk'uma ngenda mu Bubiligi bientôt ndabaha spectacle mu Gifaransa naho bitoroshe biragoye gutraduiza une culture guhindura mu rurimi umuco ega ariko abandi barabikora kubera twese tubikora rero niyo ntumbero nshaka komedi mu Burundi kure cyane uri mukuru wabo muri komedi naho biraboneka ariko hari akantu gakunda kuza ugasanga bakakuganya ngo umutima yagusize yakugize gute ziya comment uzumva gute uzakira gute ubwiti ci wawe birangyohera cyane birangyohera gose kuko jewe mutima dahari nta nguvu nogira defense dahari nta nguvu nogira fo yuko tugira akantu kadukabura jewe sishaka kwiyeterniza sishaka kuko ndazi neza yuko ibintu nzobikora nabisabye Imana ko nzobikora ubuzima bwanje bwose ngeze ku mwaka wa 11 kandi ndazi neza ko nzobibandanya mutima afise style yiwe hanyuma iyi periode mutima ari karacamo narayiciyemo kandi amifuriza kubandanya kuri umurindi narigeze kuba ndi mutima wo muri 2014 2015 kigingi ni ibintu byiza cyane yego ndamwifuriza kubandanya kabisa abandanya atera imbere n'abandi bose n'abandi ejo bazoza sinifuza yuko wowe wundaje akabria na mutima bandanye twese tubandanye ko ni style twebwe biratandukanye cyane n'imiziki nibaza yuko ari naco gituma ahubwo twebwe atabibazo bikunze kuba nuko umuntu wese agira style yiwe uravye mu bindi bihugu usanga hari umuntu agira comedy umutama afite imyaka 60 ama nabivuze muri spectacle ziwe haza abantu bari muri generation yiwe je abantu twatanguranye muri 2012 ubuye n'abadamu bakora mu banki ico gihe biga marimiere biga baraheza première ubu n'abadamu bafise abana urumva je rero ndafise abantu tugenda tujana kuko na jewe ndafise umudamu ndafise umwana tugenda dukura gutyo haya rero na mutima arafise generation yiwe bariko barakurana n'undi mwana ejo azoza urumva sinikompara nawe kuko afise parcours yiwe nziza ariko arayicamo kandi ni byiza cyane n'ubundi ejo azoza nuko nyene je nanje ndi kuri rythme yiwanje n'ivy'iwanje abantu kandi bakaronka diversité rega amashugwe iyo ubonye ishugwe rimwe bagize bouquet ya rouge gusa ibiryoha nkuko bagize rouge vert jaune iyo bouquet icisa neza gusumba ivyo rero urumva n'abantu baba bashaka ko tuja mu mabife ariko byaransi je nibaza ko Imana yampaye ubwenge kugira sinje muri ivyo bintu by'amabife ego nta numwanya no bironkera je mba ndi mu rugendo ndi muri wasiwasi yiwanje mu buzima ngaha tuba dufise ibintu bitugoye none tuja kurondera ibindi twongeramwo gasenga n'Imana ivyo bintu
biregegwa kure tu. Ikiganiro yari open mic, ni kahe kajambo wobwira abakunzi ba comedy mu Burundi n'abakunzi ba Kigingi muri rusange? Abakunzi ba comedy ndababwiye yuko turi mu kazi, muhandaye mushigikira ugwaruka muri rusangi, abakora comedy, abazikorera ku macano, abakora amafilm, amareresi, twenza, twebwe tuja kuri scene, abakora utuvideo dutandukanye, mudukuze, mudukomeze, mu sharing, mu partage ivyo bikorwa vyabo, dukoze ibiteramo mutwitabire, nabwiye mu kumunani, hariho n'ibindi bishobora kuba avant, mbere gatoyi, mutwitabire, mudushigikire, ego tuduze ibendera, tuduze art mu Burundi, twiteze imbere. Ndagushimire cyane. Ndagushimiye cyane.